Bo uko bihagaze ndi kubabwira Runigi amaze gufatwa bwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe baraye munsi muri Runigi ariko kwaga amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze babasize bamaze kugera muri Runigi bayirimo na hano mukanya baraba bayirimo ewane bari kugwana katararanyije niko bimeze mukanya murabumva muri Rubaya ngo groupe izo nimbunzi turi guhunga ni wacu mukanya rubyakomeye Gasake bayifashe na Runigi ubwo hano natwe turi mu biruka niko bimeze bwo turi gusatira Rubaya. Ahoro y'Imana abane namwe bakundi ba Kodi Empire mu nkunde ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo ginekerezo rya 22 rusama uno mwaka turimo mwamaze kumva amajwi twatanguye tubashiriramwo mu ntawo za kino kiganiro ayo namwe mu makuru y'abenegihugu ariko baratanga umunsi wejo aho hari imigwano ikomeye ndetse yanahitanye abagwanyi batari bake binyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Sivyo gusa tuza kubabwira imigwano idasanzwe yagiraba mu bice bigiye bitandukanye. Making ashobora kwamaze gukora subscribe hama tubandanye tubana mu biganiro nk'ibi ndetse n'amakuru. Muri kino kiganiro kandi turaza kubereka ibice ku munsi wejo coalition ya FRDC na Wazalendo bashoboye kurara basize mu ntoki mu migwano yabaye ku munsi wejo neza na neza hariya muri Nord Kivu cyane imigwano yerekeza neza na neza mu kibaya ca Rusi plutôt hajya muri Rubaya aho asanzwe hacugurwa amabuye y'agaciro. Sivyo gusa turababwira kubijanye n'imigwano yarayibaye muri Kavumu neza na neza muri Sud Kivu aho amakuru ava yavuga yuko inyeshamba z'u Rwanda ku munsi wejo zarasanye na Wazalendo n'ingabo z'u Burundi ndetse na FRDC vyagiye kurangira inyeshamba z'u Rwanda ziyabanginga turaje tubabwire ukungene zirutse ndetse tunababwire n'uburyo zagiye zironona ibintu aho zagiye ziraca hose nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero muri kino kiganiro babwira neza yuko ari amakuru namaze kuba ndabategurira 5 kwa 5 kuri 5 kugira ngo mubandanye mumenye ukuri kubiko biraba ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro kandi turaza kubabwira ikijanye n'ibyaranze umugoroba weje ku gihugu cy'u Rwanda aho igihugu cy'u Rwanda congeye kurungika amakamyo atari make ngaha muri Bukavu. Amakuru dufise twamaze kumenya neza aho bagira berekeze ku mirongo y'urugamba kugira ngo bishobore gukunda bagire resistance mu bice bariko baratsindwa mu canke bariko baratukubita uno musi mwino misi canke mvuze yuko inyeshamba z'u Rwanda ziko ziratsindwa cyane kandi ziriko ziricwa bimwe bibabaje. Sindibaza sino bambeshe abumva yuko no bambeshe muze muri commentaire hama nababwiye neza yuko bivanye n'uko batugiye gukorera kuri no rubuga rwacu rwari rusanzwe rwitwa BF News tugiye kuruhindura Kodi Empire. Ndibaza ku munsi wejo muzotangura kubona udupira twanditse Kodi Empire ndetse n'amashati yanditse Kodi Empire ari nayo mpamvu twahisemwo kuzana iryo zina kugira ngo dushobore kwakorera ibintu byinshi. Empire ni ikintu cyagutse, ni ikintu kimeze nk'ubwami atari hima Empire ndazi yuko muca mugomba kuvyitiranya. Rero mwumve neza yuko ariko tugiye kuza turabaha nimwabona notification ya Kodi Empire muzomenye kara makuru ya BF canke ya BF News. Nimwabona iryo zina Kodi Empire ntidize ribacana no mukibona Kodi muzoze mumenya yuko ari amakuru muri uturutu tuba tugira tubatemo canke tubasuke mu 5 kwa 5. Rero ikaze kandi muri ano makuru yacu yuno mugoroba tubabwire kungene plutôt yaka gatondo tubabwire kungene imigwano yari yigenze ku mirongo y'urugamba ndetse tubabwire n'abatari bake bashoboye kuburira ubuzima mu mirongo y'urugamba yabaye ku munsi wejo. Making ashware ko wakumaze gukora subscribe hama twinjirane like menshi muri kino kiganiro nko mama bivuga twirukane inyeshamba zo hakujya kanyo canka amadayimoni. Ndibaza mwamaze kuba mubona twamaze kukwiza canke turi hafi gukwiza abantu bagera ibihumbi 10 n'abantu be cyane. Mukomeze rero mube beshi nkuko mukomara twe ku rukundo rudasanzwe. Iyi Kodi Empire ibazanira ibintu byinshi, ibazanira ibintu bidasanzwe ndazi yuko muzoshima. Baba sesanguzi bose musanze mumenyereye ahagiye hatandukanye ndetse no kuma YouTube channel yose musanze bimuzi yuko bari mu gihugu cy'u Burundi tugiye kuza turababazanira ngaha atakibazo na kimwe dushobora gusangira ubusesanguzi bajya bose mwagiye murakunda ndazi yuko tugiye kuza turabazana vuba bwango atakibazo na kimwe. Rero mwebwe mudukurikirana ndibaza yuko mutigera murambirwa n'amakuru tubaha canke tubashikiriza kandi dukomeza kubaha na yandi menshi. Mu nkundire twinjire neza na neza imirongo y'urugamba turabe uko
ibintu vyifashe ni muri ni ngaha mu marembo ya Rubaya aho Wazalendo iriko iratera imbere ku mirongo y'urugamba yerekeza muri Rubaya ahasanzwe hacugurwa amabuye y'agaciro ndetse ubuce butari buke bwamaze kugwa mu maboko ya Wazalendo ubuce butari buke muri zino nzira zerekeza hacugurwa amabuye y'agaciro hamaze kugwa mu minwe ya Wazalendo. Abenshi baribaza ati mbega ko tuzi president wa Congo Fati Beto bino bice bigabuye leta z'umwe za Amerika ni leta zunze ubumwe za Amerika yoba yahaye ingufu Wazalendo kugira ngo bikunde bafate bino bice hama Amerika ize kuvyokipa. Sinibaza neza yuko Amerika yorinda kuza kokipa ahantu Wazalendo ari babafatiye ingufu zo komora umwasi zo barazifise, ariko iyi ni determination canke ni Wazalendo yamaze kuba determine muri zino ngwano ziko ziraba muri Congo. Ko Wazalendo bo baravuga ati nta kintu turiko turagwanira, nta mafaranga turiko turahembwa na leta, turiko turagwanira idongo canke itaka ry'igihugu cacu. Uko niko bigenda hariya ku mirongo y'urugamba neza na neza muri Congo. Ubuce butari buke rero buramaze kugwa mu minwe ya Wazalendo. Inyeshamba z'u Rwanda amakuru tumaze kumenya kano kanya nuko ziriko zirahunga zitemaguza ziruka ubudahindukira canke ubudasubira inyuma nkuko bibandanya biriko birashikirizwa. Tubabwira neza yuko ubuce nka Kinigi bwamaze kuba bugwa mu maboko ya Wazalendo. Iyi Kinigi nubabwira neza yuko iri mu maboko ya Wazalendo. Ndibaza mwumvise kije audio nabatangurije mu cyangwa matangoye kumviriza, mwumvise neza yuko ariko haravugwamwo ibice byamaze kuja mu maboko ya Wazalendo. Mu masaha y'ijoro hari hakandi gace kerekeza 5 kwa 5 mu Rubaya rwa Rusizi canke plutôt aha muri Rubaya kavuga aka gace kafashwe na Wazalendo habanje kwicwa abasikare b'u Rwanda batari bakituraje. Tubabwire kano gace akariko nyene operation zagenze. Mwumve amakuru y'imirongo y'urugamba mes chers amis, ni menshi natwe turabura ukungine tuyabashikiza, ariko kukwitanga twavuga ati no dutegerezwa kubaha ukuri kwingine ibintu biko biragenda ku mirongo y'urugamba. Akandi gace kamaze kuba gafatwa ko kari ku birometero 7 entre ibirometero 7 n'ibirometero 5 uja mu ngaha muri Rubaya na gace kitwa Cugi kari mu maboko ya Wazalendo, FARDC, coalition yose ya FARDC canke abayoboka leta ya Congo. Akandi gace nako kadasanzwe na gace kitwa Kasake nako kamaze kuja mu maboko ya Wazalendo, ndetse aho Wazalendo ikiri iraserebura intsinzi itamba itarika iryoherwa ibintu bimeze neza cyane kabisa. Ku mirongo y'urugamba biraboneka neza yuko urugamba gwereye canke rwaryoheye coalition ya FARDC kabisa. Bari mu munyenga, bari mu mudundiko sinzi karo muziki, ariko niko bakunda kubivuga kabisa. Nomboro ya solo barazitamba kabisa. Ndibaza mu kiganiro ku munsi wejo twakoze mu buryo buri live kuri BINFO n'umusesanguzi mwarumvise canke mwarabonye canke mwarumvise uwo twari ko turagana ku mirongo ya telefone Kanyamyasi Nyambari Karasira ujya mu Wazalendo. Ndibaza muramuzi izina ryo yakunda kunyesha pakenshi, aho yatuvugishije mu kiganiro asanzwe ari ku mirongo y'urugamba, ari kuri fro ari karahangana n'inyesha mbazigihugu cy'u Rwanda. Yari ngaha nyene neza na neza mu marembo ya Rubaya, niho yari ari 5 kwa 5. Rero araza gukomeza aduha amakuru ingene ibintu biriko biragenda, kungene biriko biragenda ku mirongo y'urugamba. Arijya nawe ari afise n'abari karakomanda muri bijya bice, ari nawe novuga yuko ari umudasanzwe afise n'ingabo zitari zike aha ku mirongo y'urugamba. Rero uyu Karasira Nyambari Karasira sinaza Karasira je mpora mvuga ngo ni Karashi, ariko si Karashi arindi zina giwe amazina y'igikongomana arako yaragoye, ariko mumve ko yari ku mirongo y'urugamba ariwe ariko araduhereza situation ukungene ibintu biriko biragenda. Rero ubu buce bwera kuri butatu buri mu maboko ya Wazalendo FARDC, ariko ayandi makuru yibanga twabashikirije ndetse twamenye mu masaha y'ijoro. Murabizi nk'ubu turi mu masaha ya saa 9:23 z'ijoro. Murabizi yuko ikiganiro je ndakibakorera mu ijoro hama nkakibaha mu gatondo muga, kubera ko ndabaha ndakonkiwa ibya byabaye umusozi kugira ngo ashobore kubibahereza mu buryo buri detail canke mu buryo busobanutse neza. Rero mwumve neza yuko bakimara gufata ubu buce butatu ndababwiye Kinigi, Cugi na Kasake, hari hakandi gace kadasanzwe kafashwe na Wazalendo na hanyene muri Masisi mu masaha make cyane nyuma yo gufata Kinigi,
Cuga ndetse na Kasake kuri uyu wa kane FARDC ishigikiwe n'abagwanyi ba Wazalendo bongeye gufata akandi gace kadasanzwe bita Akibahi. Iyi Kibahi ifata nka verrouillage ifatwa nka verrouillage ya nyuma y'igisirikare mbere n'ibirombwe bya Rubaya. Iyi rero mwumve yuko ari nk'imbarutso, mwumve yuko ari nk'urufunguruzo rufunze iyi Rubaya. Rero twababwiye neza yuko iyi Kibahi iraye mu maboko ya Wazalendo. Hari ujya Muzalendo twakoranye ikiganiro ku munsi wejo yaravuze ati bwana Cody de Black n'umusesanguzi nimuze gutangara mwumvise twaraye muri Rubaya cyanke ku munsi wejo twifatiye Rubaya atakibazo na kimwe. Ingabo zanje, ingabo za FARDC n'abazalendo benzangu bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bikunde bashobore kwirukana inyeshamba z'u Rwanda, kandi biriko birakoreka kabisa ku mwana kayo yivu, kandi abandi bavuga ngo umuti w'imbwa ngo wabonetse. Rero mwumve yuko aha ibintu bitagiye koroha na bukebwe, nibigiye koroha kubera ko zino nyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakubitwa ovyo, ziriko zirakubitwa zitababarirwa. Rero aka gace Kibahi rubabwe neza ko agace kari nk'urufunguruzo kuri bino kuri runo muri Rubaya. Aha Kibahi gwari nk'urufunguruzo. Eske tuza komeza tubatoreze Wazalendo ya advanced bimeze gute, vyifashe gute muri rusangire, tugume tubabwira ukungene ibintu bimeze. Ariko umashimye cyane bakoze subscribe batarabikora mu bikore iyi tugira tuyigire Cody Empire mu misi ku bantu bazoba bakeneye bivanye ko bazoba biriko biracako. Tuzogira imipira myinshi abantu bayikeneye, nyamba tuzoyibaha nka gift, nyamba tuzoyibaha ku mahera makeyi kugira ngo badushigikire. Nayigiye kuboneka cyane kabisa. Ndazi ko mudukunda turi muri benshi, ndazi yuko mwari munadukumbuye benshi kubabwira amakuru y'imirongo y'urugamba twamaze kuba tuyishikira 5 kwa 5. Rero iyi Kibahi Wazalendo bayiraye, mutaza kumenya uko ibintu bikomeza kugenda ku mirongo y'urugamba. Mu nkundire twinjire tutarajemwo canke twinjire faster twinjire abanyarwanda nibo bavuga ngo twinjire dukubita dukura, niko tugira twinjire muri kino kiganiro. Pardon sana ya gikoresho shagira kibe décharger, bibaye ngombwa yuko nkora buno buryo kugira ngo tugume tubana muri kino kiganiro. Aha rero twinjiye neza na neza muri Kavumu ni muri Sud Kivu. Kavumu hamaze imiseko arabera imigwano. Aha Kavumu twababwira kandi yuko Kavumu isanzwe irimo ibice bigera kuri 2. Kavumu irimo ibice bingahe? 2. Wazalendo ifise y'igice na FARDC, MU23 nayo ifise y'igice nkuko amakuru yacu abandanye ivuga. Aha nyine muri Kavumu uko byaraye bigenze n'ishano. Ishano ryarayiriguye akumwana karayika yoyivu, nukuri ibintu ntivyari bisanzwe na bukebwe. Muri Kavumu inyeshamba z'u Rwanda zahuye n'uruvuye gusenya nkuko tubibwirwa n'abari muri ivyo bice. Tubabwira neza yuko ubu bari kuba riruka bahunga, ndetse amaguru bamaze kuyabangira ingata canke biruka amaguru akubita mu gakomokomo. Amaguru akubita mu gakomokomo kabisa, niko inyeshamba biriko birazigendera ngaha muri Kavumu. Muri Kavumu habaye imigwano, habaye imigwano ikomeye cyane yahuje zino nyeshamba z'u Rwanda ndetse na coalition ya FARDC. n'imigwano itabaye myiza cyane ku ruhande rw'abenegihugu basanzwe baba ngaho muri Kavumu. Ariko amakuru yizewe y'ukuri nuko FARDC na Wazalendo barahonze bongera barahonda inyeshamba z'u Rwanda ku buryo nazo zibura ivyo ziriko zirahura navyo, niko guca bayabangira ingata bariruka. Ariko ubu tuvugana no babwira neza yuko MU23 iri mu kigandaro kibivanye n'abasikere batari bake bahaburiye ubuzima. MU23 iri mu kigandaro, RDF iri hehe mu kigandaro nkuko amakuru yacu yo abandanya abivuga. Ikindi no babwira neza nuko kubijanye n'imigwano nyene yabereye ngaha muri Kavumu, MU23 imaze kwiruka nkuko amakuru yacu abivuga, bahise imaze kwiruka MU23 ibice byose bacamo biri mw'abenegihugu. Mes chers amis, amakuru y'umubabaro twarose, amakuru y'agahinda twarose nuko bahitanisha abenegihugu bose bahuriye mu nzira. M23 iri kiriruka nka farasine niyo saba yagiye irahohotera abenegihugu bose bari mu mabarabara cyangwa bariko bararengana. Icambere yabagiza yuko bamwe boba arabazalendo abo bose bishwe, abandi nabo bakagizwa yuko
bo barabamaneko ba Wazalendo. Rero niko guca byatumye M23 ikiriruka yagiye irica bene gihugu, imirambo yari myinshi cyane mu mabarabara, inyeshamba z'u Rwanda zagiye ziracamo ngaha muri Kavumu nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero ino nkuru nabonye nto yigumizamwo, ariko nayirose ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba w'ijoro, niyo mpamvu ndabasangije kano gatondo kugira ngo musobore kumenya ibiriko biraba ku mirongo y'urugamba n'ingene ibintu vyifashe, mumve yuko inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirica, zirarika, ziriko ziratikiza inganda. Rero ni ibintu bibabaje cyane iyo ndiko ndababwira abantu b'inzira karengane bapfuye batazi n'ibijanye n'imigwano uko bimeze. Biraboneka neza yuko aragahinda ntangere n'akababaro kavanze n'amarira. Mu nkundire tubanze dukubitire hariya mu minembwe hamaze imiseko arabisibaniro. Hari benshi mwoba mwarabonye amafoto n'amavideo yasirikiye ku munsi w'ejo y'abantu bapfuye rubozo, bajya n'abantu bishwe n'amadrone y'igihugu cy'u Rwanda yabarashe. Mes chers amis, ajya n'abantu bishwe n'amadrone ya RDF hariya mu misozi miremire ya Ho Plateau canke ya Tetware yafize nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero singomba kubarambira canke kubabwira byinshi, ariko mumve neza yuko ino nkuru ari inkuru muri zimwe nakiriye nkumva umutima wanje urababaye. Abenegihugu bariko barafata cyo bazira, abana, abapapa, abamama ndetse n'ababibi bose bariko baricwa n'izinyeshamba z'u Rwanda babagiriza gukorana n'umuhari wa Wazalendo canke aba patriote ba Kongo. Rero ibi rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe mu minembwe aho ni muri Kavumu. Mu minembwe bariko baricwa niko kuwo ku munsi wa hirya yejo, murabizi byabaye muri Mikenke ku bararashe eglise, bongera barasa ibitaro babanyamuringe bahenda ngo bashikiwe na leta y'u Rwanda. Ndibaza kugeza ino saha nyamba mutarabibona ivyo murimwo mushobora gupfa mwese mugahera, kiretse abanyabwenge gusa. Imuravye ivyo nkotanyi ziko zirabakorera ni ibintu bibabaje cyane mesha zami, ni ibintu bibabaje, ariko turaza gukomeza tubatohoreze, tubamenyere ukuri kw'ibintu biko yagenda muri rusange. Ariko si tugomba yuko abantu muguma muri nyuma ajyamariza gukomeza tubashire update kugira ngo amakuru yose tugume tuyegeranya atakibazo na kimwe. Rero ayandi makuru tubabwira nuko mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba u Rwanda rwarungitse batayo imwe hariya mu gisagara cya Bukavu. Mumve neza yuko batayo y'igihugu cy'u Rwanda yaraye irungitswe hariya muri Bukavu. Cyo tubibutsa neza ko bafunze imipaka, bavuga yuko Ebola yo havi bafata, none abagiye Ebola ntibafata canke nabo bahevye, nkuko tuzi neza yuko hariho abagizwe ivyuma vy'ubwirinzi canke ababaye amantibare yabajya abategetsi bo mu nkotani. Rero iyi batayo imwe yamaze kubugira ku butaka bwa Kongo neza muri Bukavu, aho amakuru avuga yuko iyo batayo igiye kongera inguvu muri Kaziba, aha ni muri teritwari ya Warungu. Muri Kaziba imigwanira hinamye naho biraboneka neza yuko nguzi nyeshamba zoba zigiye ku renforce canke kwagira renfort kwakomeza ibirindiro bikomeye cyane kugira ngo bikunde bashobore kugaba ibitero atakibazo na kimwe. Mwumve neza yuko inkuru twamaze kuza tuzimenya yuko M23 ikirarundwa ngaha muri Bukavu, bari kugira ngo berekeze muri Kaziba batanguze imigwano. Rero amakuru ni menshi tuzaza komeza tubatohoreze, ayandi ariko aravugwa ahagiye hatandukanye. Ndabona amakuru ni menshi ariko ntitwebwe ngo tuyamare, ariko iminota hafi 20 si mike, ni iminota myinshi cyane. Rikarenda bashimire mebe mwese twabaye muri kino kiganiro. Ndizera yuko mukomeza kugira ukuboko kw'Imana kwiza, mukomeza guhezagirwa mu byayo ndetse no mu bayo, ndetse mugakomeza kudushigikira mu bikorwa byacu, aho nababwiye yuko tugiye guhindura izina rya no rubuga witwe Kodi Impaya. Ndazi neza ko muzoguma mudukurikirana, ari nayo mpamvu ndabisengera cyane mvuga ati abantu banje singomba kubatakaza kubera urukundo munyereka, n'urukundo rurenze izindi nkundo zose, za nkundo za ziruti za sheri na shushu, kuko ziya murabizi yuko ziba ziri mu bujyajya kenshi, ariko urukundo mu nkunda mudukunda n'urukundo rutagira ubujyajya. Tutona rugerenya n'ijya by'abasheri bashushu kubera ko twava dusanga twihenze. Rero niramukize cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye, nizera yuko dukomeza kubaha ibiganiro vyiza n'amakuru. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi.
ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri mairie de la ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Kivu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Ikona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hamande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.